bazira ugasanga nta kantu asigaranye, kandi yari umutunzi ruhebwa, ugasanga utuntu twiwe iperereza ryaratumwivye twose. Urumva je nibaza yuko quelque part ni ikintu co kugira co kwibaza, ikintu co kwibaza. Ntihagire rero umuntu yicara yibaze ngo none ngo ivyo ngo je ngo bindaba kwiki ngo, kuko urumva bwari ubwenge nabwo washaka, mugabo urumva ikibazo, ibintu biriko birashikira abarundi ntabwo uvyumva umenga bivugira kure, ejo mu gitondo bikagushikira. Ni nka ya nkuru ya wa muntu yavuga ati baraje bahagarika abayahudi, ati ndinumira sinariwe, bahagarika abakuru b'amasendika, ndinumira sinariwe, bahagarika abihebeye Imana, ndinumira sinariwe, ati hageze igihe rero naje barampagarika, bampagarika ata muntu n'umwe asigaye agikurako umunwa, ata muntu ashobora kuvuga, ata muntu ashobora kuvuga. Urumva ko ibintu biteye isoni, ibintu biteye ubwoba vraiment, ibintu tubayemo ni umukama gusa azobidufasha. Mugabo jewe inyishu nama ndayivuga, kandi ubu washaka bariyo mpava nsozererako. Jewe uyu mugabo yagumye avuga, jewe navuze nti ivyo arivyo vyose hariho des gestes qui peuvent nous sauver. Ya des gestes qui peuvent nous sauver puisque turi abantu, turakeneye le minimum des choses kubaho. Rero umva kuvuga ngo abantu ngo binumire, je niko nabitahuye, binumire ngo mpaka ngo urugamba rweruye rutanguye, kuko ruzobaho. Ivyo vyovyo urumva c'est ce que veut la nature, les lois de la nature veulent ça, n'ibindi. Abantu baratotezwa bakagira iki, mugabo mu nyuma bakagera igihe bakavuga bati reka da, bati tuvyemeye. Urumva ahubwo jewe ikintu ndiko ndibaza, ikintu nkunda kwibaza ni comment s'y prendre. Ubushize muri space nariko ndavuga nti ivyo arivyo vyose nti nakoresheje ijambo ntitwokwinegura, nakoresheje ijambo gute? Nakoresheje ijambo nti ivyo arivyo vyose urabona tumaze imyaka 10 benshi turi hanze, nta ntuzenya, imyaka 10 uriko uraraba, ukaraba ibintu ubutegetsi bwikora, nuko biboneka ko ata nguvu babona vy'ukuri ikomeye ibabuza. Hari umuvukanyi hano dukunda no guteramana, kandi nta ntuze, ariko yameze nk'unkarira ati izo mvugo, ati ndavuga nti d'accord, nivyo nshobora kuba nanyereye nivyo, mugabo naho twoba turi mu ntuzenya, icambere tuze turemera aussi les critiques. Rimwe umuntu akagira ati arumva jewe ndubaha gose, ni navyo nahora mvuga n'umwaka uheze, jewe ndubaha gose abantu nimba bahari nyene, abantu baba bari mu mashamba bagira ama training bagira iki, sinokubahuka niyicariye hano iwanje ngo mvuge ngo abo bantu ngo ndabakritike n'ibiki, koba ari ukubahuka, mugabo none ntivyotuma ntagira nti mbega hoba hari icagoranye. Nivyo ntawovuga ngo urugamba ngo urarutanguye ngo ejo ngo ruzobe ruheze, mugabo mwe nibaba bahari ibikorwa tuzobibona, kandi burya nivyo nigeze kuvuga, ntihakagira umuntu akarira uwundi ngo umva ngo jewe ngo navuze ngo ndakunda kubibona, sindiko ndashaka kugira amatake, mva ngo jewe ngo navuze ngo rede tabara, canke navuze forebu, ngo uwo wundi ngo avuze ibindi ngo nibiki, ngo ucubona abantu baratakanye, ukibaza ibi bintu. Wewe raba gusa, raba ko kote yawe uriko urayiramplisa neza, ivyo bindi abantu baravuga, burya abantu turagoye sibubure, ivyo n'ibintu bisanzwe, mugabo gusa narakize nturumva naho nkariye, wowe ngo umaze gukora iki?
nivyo sinze ndagira mugabo eh, nkagira nti eh, ava yuko ivyo bindi vy'urugamba rusutamye n'ibiki biba jewe numva ntoba ngize nabi mbariye abarundi ntivyo arivyo vyose hari ibintu bimwe bimwe vyo kwanka kandi nimba arafinali itari ugupfa igapfa umupfe jewe ubushize rero ndavuga nti kuko abantu baza bakaguterera mu modoka gutyo gusaba ca batwara ca guhereza muri za Rusizi kandi burya abantu benshi bafatwa ni deni noba mfitiye Urey kose mu izina mbona wahazare hano deni ndamufitiye canke afitiye canke akarimbi turiko turapfa gutya canke n'ibintu vyinshi urumva ntaca aza akaguterera mu modoka ugenda ntuvuze gushikana ahantu ati sinyaye amahera yawe ko ndayatwaye ata na kimwe wishuza vyose ugasinya ngo uriko utinya urupfu yaroke setinika yaritiri ngaho ibwirizwa kuza kugushikira uravyumva je nivyo navuga sino urugamba vrema rweruye ubwo n'impaka ni nka yamenyo ya ruguru bitinda bitebuka ariko ruzotinda ruba vyose nta nubwo ari ibintu twokwirirwa tujamo ngaho ngo ndabona umuntu yagize request sinzi ko yomanuka agaca yongera akaduga sindamubona mugabo ndabona request imwe mugabo sindamubona kuko namye ndabaha akarorero ari ntuzenya umuntu w'imbonera kure yahanantutse ava za Rumonge bamuzana kuba umukuru w'imbonera kure ngo mubwiza uwo muntu rero yarapfa ngaha anyi kuri mbega bahita face à face je crois yakaduga kinjira mu mihana agafata abagabo mbere y'abana babo agakubita amakofe agapfukamika abantu bose barahundagara bati urumva ko sinzenya abantu bati ibi bintu nibiki bahavuye rero bagira bati oya reka tugire tuvyanke umuntu akaza gutyo gusa ngo nuko ari mbonera kure agakubita akayake agahera kuri nimero ya kangahe aveni ya kangahe agakubita no bavuye rero bamukosora baragira n'ibintu nk'ivyo nayo urumva ingwano a grande chere yonyene izotinda uburenganzira bwose gushika nuko bwo kubaho ivyo vy'ubukene vyo tube turabishize hirya none ikindi wumva ari igiki gikurikira ega c'est la loi de la nature urumva rero nuko sino jewe logiste nkora naho yoba ari nto canke inkuru je sais pas mugabo quand même nayitanguye tawe mpanuje kandi mfise plan reka tube turaganira none kuganira ni bibi hari uwavuze ngo canke nawe ngo uri mbonera kure hari commentaire nigeze kubona ndagira nti ariko bo icambere kuvyo nivugiye utabwirizwa no kwemera jewe sindiyo mugabo sindanakubariye ngo vyemere ngo urumva jewe ngahanyi nibaza ko umuntu wese yombera icabona nta muntu ndigera mbarira ngo urumva ngo inbox ngo tuganire gose kereka umpamagaye unyandikiye ndamwishura ntawe ndigera asaba ikintu ntawe ndigera mbaza ngo iki oya ni reka rero tureke kuba muri iyo psychose aussi abantu bakagira ubwoba buri generalize hose ngo abantu ngo mugabo hariho des gestes à ne pas poser urumva nk'uku kwanje c'est vrai nta foto nashizeko nta mazina yanje yose y'ukuri nashizeko nivyo niko nabishimye pour le moment mugabo ni igiki kiruta signature vocale ndiko ndagira vyose ni signature vocale rero urumva iyi signature vocale mba nziko peut-être ashobora kuba banyihoreye bagira bati turamuzi purusora igihe rero mfashe igigo ngira nagira nti ivyuko no bosanga ndasimbiye i Burundi naho hoba habaye evenema yitwa ngwiki God forbid mugabo naho noba nabuze umuntu sinshobora kujayo
Livarone rero ko umuntu yoza akantera inkuru ngo mva ngo jewe ngo nzinanye ngo n'abategetsi bo mu Rwanda canke ba M23 canke ba Trump n'ibindi sepa tukavugana ati by'u Burundi n'ibiki urumva iyi nkuru nk'iyi ya Habe ntawe yivuga ko ibintu byinshi kuko ntawuzi neza motivation ntawuzi la finalité y'ivyo bashaka ntawuzi ingene bimeze reka tubihe umwanya tuzomenya mugabo abarundi tuze turareka d'abord kwatakana nivyo kwatakana bisanzaza inguvu na nkeyi zari zihari wewe nimba uri mu muhari tugira amahoro n'akarorero niba uri mu muhari tugira amahoro ukabwira uti nje nimba tuzokira biciye kuri wewe Imana ishimwe none hari ikidari uriko naco uzokironka mugabo ubu upukuromoma nimba tuzokira biciye kuri wewe reka kugwana kumenga n'uwundi nawe vyocako nibibi no nivyo nigeze kubarira umuntu none ibi bintu vya munyankire biriko biraba ngaha ku ma space umuntu ntuzenya ni umuhost wa space nimba ushobora kugira ugafata abantu ukabloka abandi ukirukana abandi uwo kuzeza igihugu kizima reka wotuma abantu bahunguka ukabirukana simvuze ngo nta muntu abloka uwundi nta cyo sinovyinjiramo umuntu atukane n'ibiki byo sinovyinjiramo muga tuze turareka gusanzaza inguvu je naye ndabarira umuntu vraiment igihe tuzoba dufise Uburundi umuntu ava Bujumbura agashika Makamba atagenda arikanga ngo naka ngo ujya probox ndi nyuma ngo niyande ngo baranca umutwe baragira gute aho umuntu azobagira ati ngiye muri sentare utuntu twanje ndazi ko ari bwo bukiriro naho vyobejo nzoca ndisparesa nta muntu n'umwe azigera amenya ngo wa muntu mbe bwarinde no nta na kimwe jewe nkeneye cyo kugira ngo urumva ngo ndondere kumenyekana hano sivuvure hari abantu bamwe mpora mbona visage nkabona ko nsanzwe ndabazi n'ibiki mugabo nta numwe ndigera nandikira ngo urumva ngo tumenyane ngo tugire iki reka tuganire amakuru avugwa ahandi ahubwo ikintu twofashanya next week nawe uramfasha ugerageze basuzane n'inkurimo hano dukoranye turi abantu amajana ni kuvuga inkuru zo tuzozivuga cyangwa uduga igira uti ivyo nari numvise bimeze udashobora kuduga andika muri commentaire mugabo ikintu ca mbere tubwirizwa kwanka rwose ntidushobora gufatwa nk'abacakara mu gihugu cacu ata kindi dufise nta kindi dufise nuko reka nsubire cisha amaso muri commentaire gato Jirba Hema agira ati jewe nibaza ko n'inshuti za Habe borondera uwo yagurishije iwabo Habe akavyishura okay sindabitahuye uwundi yanditse yitwa Bruce Breezy nta Habe ari mu iperereza kuko nta kivyemeza Bruce ariko uyu muntu yanditse iyi nkuru yavuze ko abakozi b'iperereza bamwerekanye telefone iwe yabonetse iri hajya kuri katedrale yongera kuboneka iri hafi yo mu Cibitoke ahasanze bakorera iperereza sinzi ko hari ico wobivuga ko navyo ati undi muntu yanditse muri commentaire ninde katurabe mu maspam okay gashikanyi nibaza ko reka ndaguhe micro ndabona gashikanyi aravuga ati vyanse ko nduga reka ndaguhe micro monsieur gashikanyi okay gashikanyi bara gashikanyi
ndanakubona hafi ariko reka ndaguma ngerageza uyu mugabo akunda gushikiriza ivyiyumviro biri bikomeye gose. Ushize yaduhaye akarorero k'umuntu ubu agenda aravuga yuko ngo kuba atize yabitewe ngo n'abatutsi, uyu gashikanya ati reka da ati sivyo, ati nta muntu yakubujije kwiga ahubwo wanse kuja kw'ishure kuko so atakuguriye ibutura ryitwa nimba ari inde. Yumva ko muhanda ndamwumviriza birumvikana ko ari information amwe yoba afise. Gashikanyi sindakubona pe, mugabo urumva si vous voulez nivyo nyamukuru vyavuzwe mw'iyi ndwi. Mugabo urumva ava yuko twikebanurana, ega birateye ubwoba, birateye n'isoni kumva umuntu w'umumasayi atazi n'izi ndimi zacu za mwiriwe mwaramutse baturira agasha gatokombera, vyanditswe na Steve Wemby, gasha gatokombera Uvira, batuye n'umututsi yatwinyegejemo ati ivyo ariko arigira biki. Urumva ko biteye isoni. None wumva bakubonye wewe uri umututsi rero vy'ukuri bagukoze iki? Urumva ni ibintu biteye isoni. Nayo umwe yariko aravuga ngo oni itigera igira ikintu na kimwe bivuga ko Monsieur Gashikanyi woraba naguhaye micro woraba ukaya accepta hama ukatuyagira gato ava yuko twikebanurana. Gome ati oni se shahu oni itubwira ngo ufise ngo abahinga utazigera wumva na rimwe bavuga. Rero nigeze kubona video byari byagoranye. Okay, karibu. Hari ico mwagira mushikirize canke n'ayandi makuru tutamenye mwagira mutubwire? Nagomba kukuramutsa nshimira n'abantu bari ngaha kuko nabonye uno munsi ntibaguteye akamo, ntibakuvugishije, sinzi ico byavuyeko. Yewe ndakuramukije rwose ariko karibu wowe uvuge. Sinzi ico byabaye kandi abantu ni benshi kuko nkunze kumenyera ari benshi, nkaca nigigwayo ari bake akaba ariho ndonka akanya kuko nyeguruka. Umuntu wese afise ubuhinga bwiwe. Nibyo. Karibu. Urumva nagomba nshimira n'abantu bari ngaha. Nari nigeze kwandika kuko nari mvuye ku kazi cyane numva ngomba kuryama ngo sinzire. Hanyuma birababaje kubona hari umuhungu yari mu Rwanda igituma yafunzwe, hanyuma bambwiye ko yinjiye mu Burundi kubera ibintu by'amatongo. Ivyo birumvikana, numva iyo tactique bakoresheje. Excuse ndaguciremwo mushingana. Uvuze ko yoba yaragiye mu bintu vyo kugabura amatongo? Boba bangira bamugura itongo ry'iwabo canke ivyo bari byo? Jewe nta makuru ndabifisemo mugabo nciye mbona commentaire nempejeje gusoma ico yobisigura, sinzi ko exact birasigura mugabo nigeze gutanga ama point ashikane yerekana ingene bashobora gufata umuntu d'abord bakamubwira ati dukorere muri aba diaspora nta kibazo tuzokwibuka, abandi ati numuze muriruka turagushira muri guverinema, abandi nabo bakakubwira ati nta ngorane n'uzo w'izina ryawe bararyibagiye, abandi nabo ati nakanaka yamaza, akandi ati none wowe usumba kanaka yavuze ibi n'ibi ubona adahoraza. Ivyo byose ariko je nibaza, ndazi ko harimwo abo nyene ba documentation bari ngaho bariko baratubwira, nibaza yuko boza baragira ibintu vya ubuntu ko umuntu nibaza nkawe umuntu yaramuzi ibintu yavuga nta numwe ataramuzi. Nibaza yuko iyo utanguye kuvugira mu macano, natwebwe nkuko bavuze turafise za emprunte za audio zirashira meme ugusanga zihugize populaire gusumbya no guhanka akarorero uwitwa Kanguka
mwarabonye stade yuzura ahantu mu gisagara cyitwa Ottawa. Empreinte ya audio yiwe yaramugize icyamamare. Ni ukuvuga yuko natwe tuvuga ku ma audio ntuba winyegeje, ariko nk'umuntu yicara kuri channel akavuga that's another thing else. Ni ukuvuga yuko yari afishe. Urumva kugira ajeyo n'ayo matagitike nk'uwo yanditse ibyo bintu birumvikana neza. Ikibabaje ni kubera icyo usanga abantu bamukrititse, iyo umuntu ari mu ngorane uzumva nk'umuntu ashobora guca inyuma ugasanga arakrititse aravuze ngo reka 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 reka, ngo abo bantu ngo byarakorana, ngo ari nk'umuntu yarazwi ngo avugira ngo kuri ngo ku ma YouTube ngo yokubaho akajyayo ngo reka sha. Urumva akaba ari agashinyaguro, ari akababaro umuntu aba ariko aratera. Aha ndahakubwiye kuko jewe ndahazajyana naho batora kujya n'ugwara ukafungirwa umubu waho uzura inzara, umubu wabo uzura inzara, no kuba utemerewe kugemurirwa bahugemurira ibyo kurya bitameze neza. Birababaje umutego yaguyemwo. Hanyuma nibaza ko byoza biratanga reso ku bandi bantu, bakamenya bati ndakwiye gukingira umutekano wanje, kubera kugwa mu ntoki y'abantu uzi yuko ari abansi bawe uba uciye n'inkokora abantu bose. Pasiterima yuko uvuga ngo nagatwe kiwewe niwe wenyene, hari abantu babona bati nakarore murayibona muri space. Ndabizi iyo habaye abantu benshi ngaho wazibona abantu bakamajambo, mugabo no munsi naravye ibaze ndaryamye ndagusiga kuri space, ndabyutse inyuma y'isaha imwe nagira fate na douche ndayiretse kubera numvise ngo wavuheza mu kanya, hanyuma ukabona nta numwe ari karavuga. Ni ukubabara, ni ugucika inkokora. Yari umuntu mpora numva avuga, sinaheza ibiganiro byiwe kubera kenshi wasanga ariko arigisha nk'ibintu gwaruka rukivutse vuba nka 2015 bataba babizi, byari byiza kwarukugira, ariko numviriza bike bike. Hanyuma igituma ndababwira kugwa mu kutagwa mu minwe y'utagukunda, niko nkoresha terme yoroheje kubera umubao akangorana ari mwo muntu. Kutagwa mu minwe y'utagukunda biraca inkokora. Ibyo bya bakaroro kigeze kuba ku muntu yatwaye Uburusiya n'ubakibutwara yitwa Putin. Putin yakora muri KGB, ubu barahinduye izina aho igihugu cy'Uburusiya gifatanije. Yari umuntu w'umukozi mwiza w'iperereza, mugabo agakora ibikorwa bamutumye bigoye cyane bishobora gutuma n'ubuzima bwiwe buhashirira. Ntiyabitinya akagira amariske, ariko abamuyoboye baramubwiye bati mwene data igikorwa ukora ni cyiza ariko ntitugishima. We byaramubabaje cyane, ati kweri ko mutagishima kandi je nzi ko ndayikora neza. Ati ni kubera n'ubuzima bwawe ubushirandanje, ntituba tugomba yuko ukora akazi no kukubura tukakubura kubera tuba dugufitiye ibikorwa byinshi wokora. No kuvuga rero muri mwebwe muri ngaho murafite ikintu muterera. Iyo rero hagize umuntu numwe murabona kiretse umuntu brema atazi ko turi mu buhungiro, atazi nico turondera, kuko bavuga ngo abantu bamari bamunyankire inzigo gutukana gushwana, ukumva ko ugeze kuri dogre yuko mugenzawe agwa mu ngorane agira ibibazo yabawe cyangwa umuryango wiwe, ukabona ko wobyishimira. No kuvuga ubufise servo, ubufise umutwe uri limite, kubera ugiye uraraba abantu bose nabahereza. Ariko twe dutanga ukarorero na tutarashikira imyaka bamaze abanyarwanda, ukabona bo bigihe batahuka n'abantu bari bafite two tugora ntiwanatumenya, baratunyegeza uko bo bari bagwaye ikintu kimwe gutahuka. Nibaza ko abantu benshi ingorane dufise niyo gutahuka, umubabaro dufise niwo gutahuka. No kuvuga ingorane yose mwamufise nkuko nigeze kubyumva umwene wacu ya mbere entreta naraguforowinze ngene no waforowinze je bituma ngenda kwandikiye ni box utabironka inbox akanya babikora. Hari igihe mba ngomba no kuvuga iki dakenewe ni public kuko hari umuntu abukeneye reka ndabikora unyene tudsuite kuko hari umuntu ubukeneye gukosora utagomba kumumaramaza kavuga uti umuntu mwitondere. Ndakunda gukora ni box kuko simba nkunda umuntu maramaza, ari umuntu agize ikosa umuntu aramukosora ni box utarizi ni public. Nkomereje aho rero ni ukuvuga yuko mu gihe twebwe abantu bene wacu turi ngaho mu space ndababona abantu benshi bakunda ku intervene, udashobora kuvuga uti ingorane dufitaniye tudishire mu mbavu tuganire topic, tuganire ikibazo dufise. Yes, hari abo ushobora kugira ko igitero ntakwihangana kandi gusubiza birumvikana birababaje, ariko
tube twumvikana tukavuga ati ibyo bintu byamunyankira umuntu ubona mudashobora kumvikana evita yuko wentervena evita kujya muri space arimwo evita ko muhurira kuri topic imwe je niyo tactique nkoresha hako duhurira kuri topic imwe tugashwa iyo topic ndayibonyemo umuntu uraja muri anonymous ukumviriza ukigendera ubonye ko mwaba mutukana evite ko mujya mu space imwe kubera office aba followers ba afise aba followers nk'abantu usanga muhurira nko ku cyumviro kimwe yuko habaye ibintu bibabaje mu Burundi ugasanga uwo muntu murabihurijeko wayi ibyo mudahurije ko mwoba abansi wayi ni nabo rero musanga mwihuza mu ngorane ugasanga uri depashije baraje batanze des informations ukazisanga uguye muri uwo mutebe nk'ujya wabaguye kumbure mwe murayigwamwo notanga karo kuri je maze kugwa muri myinshi nkiyo cyase kubera umuntu mudahuza yagutanze imbere yamaze gutanga izina ryawe rero izina ryawe ritazwi cyangwa ritafise amateka aho urumva ingorane zawe ni fasile kugwamo abantu rero naho imitego yamibaho ugasanga aho widepasha uri inyegeze hari aho usanga utinyegeje bakuvumbuye birashika kenshi uwo muntu yagutanze imbere agafata izina ryawe akariharabika ribi rwose akavuga ibitari byo hanyuma mu nyuma ugasanga naho umuntu awengwere ngo twihenze cyangwa ya information twaronse sibyo rero cyo itonda babwira mwigumye abantu bane barababaje bafashwe ujya narinzi none kuri YouTube bajya bane ntabonze ariko bihangana mu buzima niko bimeze abo bantu babafashe nimba batarabona yuko ibintu bikwiye umuntu umufashe ukamucira urubanza ukamushyira imbere y'ubutungane ukareka kumuboreza igufu ukareka kumwiruka inyuma y'umubu urumva ivyo nabyo nabo nyene nabo bahanwa ndazi ko bariho ngaha nabyo ibyo ku bantu bari kuraje atari abantu bari weak bibaha inguvu zo kubandanya bakora kugira ivyo bintu bize bihagarara mugabo y'umuntu umucisha imbere y'ubutungane nawe ugira hope ko igihe ibintu bizohindukira ko bazogushira imbere y'ubutungane kuko hari ibintu je byantangaje muri kuko twaba tuba tuganira utuntu n'utundi ukabona nk'umutegetsi nawe yubahiriza agateka ka muntu nawe abo yicaye abo yafunga uko abagiye nawe yaramukigwa ukaza wumva baciye kuri Pacifique ngo muvugire Pacifique ngwa agaceja ngaha kamuvugira ngo urumva ngo noho ngurabone umuntu niho yacira abantu bariko turabirenze ko nawe tumuvugire ndavyemerana nivyo vyumviro vya Pacifique ngarige tuzavyemerana kuri iyo dosi uyu muntu nawe akiri ku butegetsi nivyo yakora agize kuramukirwa nataza korera ko president yitwa Musharafu muri Pakistan naguye kuri interview yiwe baramaze none Musharafu kubera ko wewe abo bantu ubakira ubanza rubi gugupfa abo bantu bitera bwoba baba terrorist abwira umujournalist ata abantu bona baba terrorist batera ubwoba iyo bafasha abantu babaca imitwe nk'inkoko wabagoma nanjye ndabacire guyiza oya ndabacira urubabereye ibyo bakorera abandi nanjye nivyo ndabakorera urumva rero na Bibiliya bivuga tuguciriye abandi ngo bazogucira rero iyo mugiye murafata abantu barimo ngamo badaze abashaka kuba barimo bahinduye amanuze cyangwa bari kuba bari muri anonymous abantu mutumvikana mu bya politike si umuntu akwiye gupfa si umwansi wawe n'abandi bavuga ati tugeneye kubohoza igihugu naho kibohoza abo usanzeho cyangwa bakoze ikibi saba akwiye gupfa yaba abo yaba imiryango yabo umuntu akwiye gucibwa urubanza akaronka amahirwe yo gucibwa urubanza kuronka amahirwe yo gucibwa urubanza niryo shingiro ryo kubaka igihugu gutanga amahirwe hari indirimbo yabaye yigeze guhindura ubuzima bw'abanyamerika ngo give peace a chance ntayo muzi ko nagiye nayo babonye ariko nagiye guca ubwenge ndayumva ariko iyo ndirimbo yatumye niyumvira ngo hamahirwe amahoro ni jambo riri deep rigoye riri philosophique ngo hamahirwe amahoro guhereza amahirwe amahoro bisigura iki bisigura yuko ibintu byose byakora yaba intambara yaba kwica yo kugira uragerageza guti ngomba mpereze amahirwe amahoro uyatanze ukayahereza amashanse yayo ntiyigera aguhemukira ariko kwica gufata umuntu wafashe ukamuhotera ntugome kumucira urubanza ukamwicira ubuzima bwiwe umenye aho n'uburi kuratanga amahirwe ku mahoro
reka sindabicishijemo nabonye ko ari uwundi mugabo umushinga ntahe yoba ari umukenyezi cyangwa umugabo witwa Kuzungu cyangwa Andreus niwe muri ngaho murashobora gutanga ndibaza naje ndashobora kuvuga nyuma ntava nihagira ijambo murakoze. urakoze rwose ku byiyumviro umushikirije ahubwo jewe hari ikindi kintu gihora kintera mbega ndavyite kwibaza canke ndavyite gute hari ikintu maze iminsi mbona jewe ntangura space nari nanarije iminsi usanga ata bantu bafise space ziri programme ndagira nti nzoza ndagira space kuwa gatanu no kuwa gatandatu umuntu arambarira ati nyamara ati iyo minsi atukunda gusanga natwe tuyifise ko ama space okay umusore excuse ndavuga nti reka nzohindura iminsi niho rero nagira nti nzoraba ko abo duteramana bovyemera ndayishire kuwa kabiri no kuwa kane naye nabonye ko atantu babagize par après nagiye kubona hari abantu tuza turagonga excuse nabivuze kare ngaha dukoranye turi jana canke amajana 800 canke 1000 nta na kimwe binyungura mu buryo ubu buryo materiel dufata sivyo c'est pas je suis pas muri mode repair mugabo urumva nciye mbona umuntu aje atanguza space akaca gira gutya cyaza none turiko turagwanyana biko bimera gute canke umuntu aravyuka gutyo gusa canke abantu babona ko ibi bintu tugira ari ibintu vyo kwikinira silvo pri ibintu ibintu vyo kwikinira hano ndabonamo abantu bakuru maze kumva bavuga nta muntu ashobora kuba yiriwe ku kazi yarushe amasaha yo kuryama ariko aragera ngo abe ariko aravuga akasacrifice ibintu azohemberwa ngo abaramaze kabiri afise ibintu azogira iki vraiment nagira nti nk'abarundi muze tuze turareka nivyo kuko urumva abo duteramana abo duhurira ku vyo tuganira ni babandi nimusigaye ibi bintu vy'ingwano mugabo ziteruye kandi bitanakenewe bo hari umuntu yitwa Kazungu yaduze mwiriwe mwaramutse hari ico mwagira mudushikirize Ego cyane ndabasuje amahoro yego mwoduka kwijana murakoze cyane ndi umunyarwanda ndabarizwa merci beaucoup ndabarizwa i Kigali ariko ndi umukunzi abanyarwanda n'abarundi turi bamwe turabavukanye nivyo nanye ndavuga kare yego turabavukanye ko urumva ndiko ndagerageza no kuvuga ikirundi oya naho uvuga ikinyarwanda turaza kuvyumva ube aleze murakoze cyane no kwisanisha nasuhuje kandi n'abantu bose bari ngaha nabashije kubona uwitwa We Are Together mu minsi ishize nanjye nabashije gutanga ivyiyumviro vyanje kuri space yari yakoresheje ndamusuhuje We Are Together niba nyumva n'abandi bose nk'uko nakomeje kwiyumvira ndatega amatwi numvise ibiganiro by'abantu bari ngaha barakuze barasobanukiwe bose barajijutse njyewe nta kintu nagomba kuvuga nashaka kubasuhuza hanyuma ngatega amatwi nkumva ibitekerezo byabo murakoze cyane yewe urakoze rwose ku ntererano yanyu urakahoro ugaruka guteramana natwe murakoze abandi banyarwanda ngaho hanyuma ikindi kintu nibaza ko ntitwokwibagira nk'abarundi erega urinze wumva baguma bavuga ngo Rwanda n'amatemwanyaje menshi y'abantu birukanse bakirukanka baja mu Rwanda kuki batirutse muri Uvira canke
ko bagira bati Mm. bahasanga inshuti turahasanga abo tuzinanye abanyarwanda nabo harababaye iwacu i Burundi n'ibiki abanyarwanda turi nk'inshuti yewe uradusuhuriza abandi bavukanye ngaho Ego cyane murakoze abanyarwanda n'abarundi turabavukanye turabavandimwe Mm, turashingirana mm, Burundi dufite imiryango mm. hari aho tujya twumva ngo ku Musenyi ku Mucakura ku Bujumbura n'ahandi henshi Okay. turabavukanye murakoze Okay. Murakoze gose urumva rero nariko ndavuga ntera nsozera ngira nti ibintu by'abarundi je ndibuka nkitangura kuja mu space hariho umushinga ntari twakunda guteramana yitwa Innocent Muhozi n'akarorero ntanze wo hazara hanyuma igihe kimwe muri space baramutanguye bati wigira umuganwa bati ibi bintu bishatse kuvuga iki ejo bundi numvise space banzika umuntu w'umutamara aho ngaha kunda guteramana hajya ngo turakuzi ngo abana bawe kuki ngo utabigishije ngo by'abahutu n'abatutsi mva yavuze ati jewe ntaco nabibishuye ko turakuzi ngo ibi bintu none abarundi nuko niko tumeze canke ni ibintu bitwadutse kejo bundi ngira kubera ega burya tubo duca mu bintu vyinshi mugabo nimba vy'ukuri ariko kuntu tumeze rero uwo Innocent Muhozi yewe ico gihe baramuzibagije acaragenda sindongera kumubona mugabo sindiko ndavuga ngo ni mpaka bari wazana ibiki ico ndiko ndavuga nuko nk'abarundi turakwiye kureka ibi bintu by'amatiku sinzi iryo jambo ry'ikinyarwanda ibi bintu bidafashe rero yavuze nti umuntu nimba mudahurije kuri ibi wewe nimba muvuga rumwe ku bijanye n'uko ibintu by'ubwicanyi bwiza guhagarara abantu bakagira ntuzenya amaduruwa n'ibiki niba ivyo tubihurije ko ivyo birabaye ibindi tuzoba turaraba ingene tuvyogenda nuko yewe reka tumira amate gato hano hari umuduri wa Nkeshimana jewe ndakunda kuwumviriza sinokubwira ngo ndatahura neza ijana kw'ijana ikirundi kivugwamwo mugabo reka tumira amate gato mu kuraba ko hava hagira ubuduga gihe hatogira ubuduga ndahava nca ndabikebanura duca dusubira kuwa kane 15:15 tuba dusete monyaje twumviriza hanyuma duheze rero tuyiganire ko nuko mu ndwi yahera twaganiriye ku bintu vy'indwi na kabiri umuntu yaratuyagiye twumvana ibiganiro vyakozwe na Severe abantu rero tuca turagira tuti reka tube turateramye turabiganirako koko hari n'uwabonetse ejo kwa yitwa Nimbona ndavyibuka neza atubaye ati ivyo n'ibintu nabayemo araduha agatemonyaje gato byari ibintu biryoshe ejo tuzoganira ku bintu vyo mu 93 hari umuntu azoduha temonyaje tuzoyumviriza hanyuma tugira ico tuyivuze ko mu ndwi izoca ikurikira tuzovuga kuri 2015 tuzosubira tugaruke gatoyi mwumvirize ingene bafata umuntu bakamukuramwo amaso kazana umutwe w'umuntu bati ibintu vy'ubukoko biteye ubwoba ukibaza none iri niryo perereza niko bikora donc anyway ni ibintu biteye ubwoba reka tumire amate gato hama tuhave tuca twikebanurana Ganza bikamwa yera naramubonye nahora ndakuyaga biganza nsanga bakuganira bwiriro kegero gukuyaga na jewe urantunga witungiye mugenzi umutima w'ugukanga mugenzi urekure nk'ukwezi ibiganza
umutima w'ugukunda uwampaye uri imbere y'irembo bw'iriro nahora ndakuyaga biganza ngishiye akamidenga narakubonye karamanga nk'uyage bw'iriro urantunga witunge mugenzi urangira imiyonga y'inka narayibonye mwitabe igihinga harahi umusozi w'imahonda harahi mwitabe ikiremba harahi ugufi n'amabavu harahi rukirana amabawe harahi umunagunaga inyambo niho narahi mwitabe mutumba harahi mu bibara bya kagombe harahi umusozi w'uruyaga harahi umusozi w'ubuhanda harahi mwitabe ikibwirwa harahi mwitabe rucazo harahi mwitabe ikiremba niho narahi umusozi w'uruyaga harahi mwitabe ikiyanza harahi mu mahanya ya remera harahi yaramana ubupfanji harahi umusozi w'urugabano harahi urangira imiyonga y'inka narayibonye mwitabe magamba harahi nahora ndakuyaga biganza urangira imiyonga y'inka narayibonye umusozi w'amayenzi harahi mwitaba akadende harahi kumurama w'urusheri harahi umusozi nyaruhengeri harahi ngishiye akamidenga narakubonye umutima w'ugupanga mugenzi uri kure nk'ukwezi biganza umutima w'ugukunda uwampaye uri imbere y'irembo bw'iriro urangira imiyonga y'inka narayibonye umusozi w'uramba harahi umusozi nyarubungo harahi umusozi w'ururinzi harahi mwitaba akagoti harahi Voilà, nuko yariko agerageza kuvuga ingene abategetsi bagabura ati n'akaharahiwe badelimita nuko ubutegetsi bwo bwamyeho abantu bamye bagategeka ahandi ariko ugasanga umunsi wuganje ejo haba haganje uwundi n'ibindi gashikanye hari ico mwagira mwongereko twari kuguterera ko nari numvise ugomba guhava wugara nariko nesista nimba utaja wugara muri akanya nari kukureka muga nimba uza kugara mu kanya hari ico nagomba kushikiriza kuvyerekeye abo bafunzwe ko binteye amakenga mwogishikiriza ubu igituma agenda byensista ko si abagenzi sindamuzi ndamubona kuri YouTube nk'abandi turi mu gihugu kimwe nibaza yuko tutoba twaranakuriye no muri quartier imwe gusa ni kubera hafungiwe naje narigeze kuhafungirwa ndazi umubabaro hari ndazi n'amajambo abantu bavuga ico bituma ndakubwira umaze kuhacika ukahava uraronka information n'uwicaye mu kabari akuvuga nabi hari igihe usanga iyo abantu rero bakawubwira ibyo bavuze rero iyo ugarutse rero hari n'ukubesha ngo naragusengeye hari n'ukubwira ati pore kandi mu kabari ariko avuga ngo yambwira afashwe ibyo rero biravuna iyo uriko ufunzwe ugafatwa uri kurabohora abantu ugwana kugira ubohora abantu ukumva ari umuntu yubahutse akicara nko mu kabari ati yambwa yafashwe urumva inzigo n'ishavu umuntu urwego abashitseko abantu ndumva ndabizi ubu bamwe barababaye baribaza ibintu byinshi barafise ubwoba byantangaje nabonye muri ana nimusa ari na benshi ntakunda kubona igitigiri kingana gutyo cy'abantu bashika 30 na bangahe urumva banse kone kadabizi harimo nawe iperereza abafungira abantu mu perereza nabo haramaze kuhakorera kandi nabo bakahingira bakahafungirwa nico kintu rero kenshi gitwengeje kuri jewe bamuganira iciko hanyuma gufatwa kwabo naho nkuko nabibabwiye umuntu wese arashobora gufatwa umuntu wese arashobora nico kintu Mandela yigeze kuvuga ati nimba ari kintu webita yuko guverinoma ugwa mu ntoki yayo waba ufashe indege ukaraba transit ucamo yasikira ca muri ico gihugu waba ugomba guca ahantu eska aho hantu umwasi yohagufatira akagushira mu vyara vyiwe
eske ni inzira nyinshi si ukuvuga ngo gufatwa gusa eske mu kabare nimba unywa ukunde akayeri niwo kanywera imuhira ntagutegura mu kabare gukura mwamenyo nzi abantu mu Buganda nk'uko wigeze kubivuga umuntu nigeze guha akazi kugira abarande plasa mu kanya bambwira ati yatswe gupfa umugore we yagiye imbere ni Burundi basanga ni kiruruba yakijwe nuko bamutwaye mu bitaro atogwa nuko yari afite ID yo ku kazi subiye kumuraba umusore mwiza asanga menyo masikatrice partout yarakize mugabo bamusize vraiment mu maso ari yande zose nuvuga yuko ahantu hose uburi umenye umutekano wawe is the first ni naco cyakijije ngo Fidel Castro interview yiwe niyo nigeze kubamubaza ati kubera ko waramvye n'amatentative amajana 340 ingahe ntiyigere agufata ngo bakwice yavuze ati umutekano nije ndawirabira imbere yuko abandi bawuraba imbere yuko ntuma umwana kubera umusekiriti umubarigad nije mbanza kumenya uzi ko ukunda ko intervene muri ayo space uzi ko uri muri politiki uzi ko intervene mu YouTube umenye umutekano ni uraba hari abantu ashira kubatse byagenze gute ari mu Rwanda n'igihugu cy'umutekano ye turacemera turacuba u Rwanda rurarira imbibe rukararira umutekano rusangi mugabo ntirurarira umuntu individuelle ku gatwe kiwe nturi muri urwo rwego urahaba barakurarira nta mubanyi wayo gutera nta uva ku gasozi kandi bagutere mugabo uri wenyene ku muhanda kurenganura umaze kurenganura ubeho bye bye nta n'uburenganzira n'ubu bagufiseko nimba uri muri Tanzania nimba uri muri Zambia nimba uri muri Europe nimba uri muri Canada nimba uri muri US umenye ko umutekano wawe bawuraba ukiri mu gihugu umaze gushira akaguru mu ndege ntibakuzi genda babara rero umuntu nawe ntawe ndamuzi birambaza ku mutima ko sinifuza umuntu nataco tutumvikana tutanakunda dufite ibyo duhurije ko sinifuza kogwa mu byara y'abantu bagomba kugirira nabi rero nifuza yuko ababishoboye gutabariza sibyo nka human right aba UN akantu kose ukoze karabikora kuko naje aba human right nibo bi presence abandi bo bari bantaranye amakritike yari menshi hamwe uvyuka mu gitondo utazejo urabibambaza ibine bigukikije ugasanga n'urya muntu nubone ko mva ngo ni bane hajya bafunzwa ari nk'umunani harimo abajeje kubumviriza ibyo bavuga mu gitondo kazamva ngo barabarekuye cyangwa baratanje babarekuye mugabo baca mu biro gutanga report ukaba uri kugira uri ahantu ukabona ni mu nama bariko batanga ibyiyumviro niwumva ujya muntu ashira hejuru ijwi imbere ngo reka ndamvugire confiance ni wewe nyene ndayibabwiye sindababesha aha ndababwiye hari byo ntavuga naciye mu bintu byinshi imitego myinshi akarere kuri jewe nyene ku buryo nuwo mfunga mu maso akambwira akantwara ahantu mwumvi akanuko kaho ndakubwira nta namaze ukinjiramo kubera imiti bakoresha yo gupompa indani hajya hano niyo rero nababwira abasenga basenge vraiment abasengere abatabariza ariko icyo nzi cyo si uwa mbere si uwa nyuma iyo mitego mukunda kuyigwamo Kirambo yarabivuga Pacifique arabivuga Mama Roza Imana imufashe kuramba ari kuri yamara yabivuze bamubumviriza abo bantu bose baratanga impanuro Mana yanje nta kintu je norenza ko uzorenga impanuro nk'izo niko nababwira ibizokurikira bizomugora kuva mu kabisi murakoze yewe urakoze rwose kuri izo mpanuro utanze nibaza ko abo bibwirwa bavyumvise reka twumvirize hari uwaduze Honorable Wilson sinzi ko yaco mubwira mushikirize. Yes, John ndavuga kuri
Amakuru avuga iwacu ndavuga kuri iri fatwa rya Habe n'abo bari bari kumwe. yego karibu. Ahanini nta kintu kinini mpava ndanabivuga ko ariko ni nk'akagohe nkeburabarundi nashaka kuvunira abantu bari ngaha n'abazokumva ino space. Dukwiye kumenya yuko turi mu gihugu kitubahiriza amategeko, icyo ni icya mbere. Igihugu gitwawe n'abantu batagira santima yo gukunda umuntu, yo gukunda umurundi uwo ari we wose, ketiswa umuhutu, ketiswa umututsi, ketiswa umutwa. Umututsi we n'ibirengeje kuko kahise kabo katwereka yuko batigeze bamukunda, ariko umurundi wese afise intumbero yo kubakura isahani mu kanwa. Bavyita bo babibona ko umenga ni ukubakura isahani mu kanwa, nta rukundo na rumwe bashobora kumugirira. Rero umuntu ashobora kwiyumvira yuko mu Burundi nzogenda nidegemvye ntahe, ivyo kenshi bigakunda gukora abantu bitwa ba ntirumveko. Abantu bitwa ba ntirumveko ni babandi araza ngaha ku ma social media, nta jambo ashikiriza, ntaco avuga pe, akavuga ati jewe ndacakeneye gutaha mu Burundi, ariko ukiyobagiza yuko no kuba ataco uvuga, isura yiwawe yonyene ishobora kugukwegera, igihugu ubamwo gishobora kugukwegera, iyo waciye uza uje iyo wagiye bishobora kugukwegera. Mu Burundi no one is safe, no one. Ntiwibaze ngo ni kubera ko utaza hano ku ma réseaux sociaux ngo uvuge, kubera ko utaza muri izi débat za politike ngo ugire ico uvuga, ngo uce wumva kuri safe, ufise wumva umenga ati jewe ndashobora gutaha nta kibazo. Nagira ndabibutsa akantu gato, kino gihugu cacu kimaze CNDD-FDD imaze imyaka irenga 20 ku butegetsi. Imbere yuko baza ku butegetsi nta gisirikare bari bafise, nta gipolisi bari bafise, wari umugwi ugwana. Umugwi ugwana, ico wagwanira n'ico waharanira sivyo bashitse bakora. Bakiri mw'ishamba, bakitwa ko bariko baragwana, baragiye kugwana, baragenda baja i Buta bafata abana b'i Buta barabaturira. Abana badafise inkoho, abana bambaye uniforme. Uyo muntu uno musi niwe ari ku butegetsi. Ntuwibaze yuko wewe umuntu asanzwe bamaze kubona yuko umenga uri a threat kuri bo, ugomba kuba kuri iyo sahani mu kanwa nkuko bavyivugira. Wewe bazokugirira impuhwe, wewe bazogutwara ngo mu butungane, ngo ubutungane ngo bakubaze iki, ko bazi ko nibagutwara mu butungane ataco baza kukwagiriza. Barakwica canke bagutwara ahantu amazima yongubure. Rero aka kagohe nakavunira abarundi bumva yuko twese turakunda igihugu, twese turakunda Uburundi, ariko iyo n'umuvyeyi arashobora kuvuga ati jewe uyu mwana ntawe nkishaka. Sinzi abantu mwatunze inka, hariho inka zimwe wasanga vyabaga ko ariko vyaraba, ugasanga inka iravyaye umwana igaca imwanka ikimuvyara. En fait no mu bantu birabaho, sinzi nimba bayita ngo post trauma, sinzi ingene bavyita. Ugasanga iyo nka inyana yayo ikayanka burundu, wananja no iyo nka igiye konka, ako kanyana kagiye konka, ugasanga iyo nka irayigakubise ihakwa no kukica yokica utabaye hafi. None mwibaza yuko baca baguma baja kuyihatira? Eka barabanza maybe bakagerageza kuvura iyo nyina, hanyuma bakazoja kuyonsa babona yuko iyo nyina iyo nka yatanguye gukunda uwo mwana. Rero mu Burundi, kuvura Uburundi uno musi no gukuraho iriya ntwari ihari, hanyuma abantu bashaka gutaha mu Burundi bagataha. Otherwise kwiyumvira ngo urumva ngo naciye mu Rwanda, ngo ndaza guca ngo mu nzira z'ikinywabi, ngo ninjire, ngo ntaco bangira. Ubuzima bwe waba bushize mu kaga, ubushize muri risque, kandi bitari biri ngombwa. Ico kintu uriko uraja gukora mu Burundi, banza ukihanganire, kuko
dufise ubutegetsi uno munsi budashobora kwibuka yuko nubwo bo bari mw'ishamba twarabonye abapfasoni babo ntibigeze batotezwa, ntibigeze bicwa, ntibigeze bagirirwa nabi. Umupfasoni wa Pierre Nkurunziza yari mu Burundi, hari umuntu yigeze amufunga, hari umuntu yigeze amufata. Ariko uno munsi birababaje kubona abantu, uravye nka bano bantu bafashwe. Bon, sinja kwinjira ko bamwe ushobora gusanga, nabonye amakuru menshi yiriwe arazunguruka, bamwe ngo bashobora kuba bakorera iryo perereza, abandi nabo batanzwe n'abo mw'iperereza, ariko vyose bigaruka kuri ca kindi. Niba uri umurundi warahunze, niba uri umurundi ukaba waravuye mu Burundi uzi ko uhunze, ukaba ufitanye akantu na gatoyi ku gihugu c'u Rwanda, ku bihugu uzi uno munsi bafata Uburundi uno munsi bufata u Rwanda nk'umwasi wabo nimero 1. Ntiwibaze rero ko bakamenya ko uvuye muri ico gihugu c'u Rwanda umva, sinzi ingene nokubwira. Ico ni icambere. Ica kabiri, navuze ngo aho uba, inzira wafashe, pasiporo amakasha arimwo, ivyo vyose birashobora gutuma ubuzima bwawe buzimira bukagenda. Ukusa isura yawe irashobora gutuma ubuzima bwawe bunyika bukagenda. Rero abantu duce ubwenge, dutahure yuko no munsi turi mu kibazo, abarundi turacariko turafyina, turacari mu miteto, umugani w'abaraho, kubera ko mu gihe uzi yuko igihugu kiyobowe n'abantu batagukunda, ntibakunda Uburundi, kuko yaba bakunda Uburundi ntituba dufise umukuru w'inama nshingamateka uno munsi ahagarara muri public akavuga ngo amamoto baba yabujije gukora kubera ngo bari abamotari baje ikuzimu. Uyo mukuru w'inama, ni ukuri kw'Imana, ari ibindi bihugu kw'isi, ari ibihugu bifise n'amategeko, uriya muntu yari kurara demisiyoni, ko bari gucamubaza ati none uko kuzimu waragiyeyo, uwo shetani mwarahuye, vyagenze gute? Tubwira ingene abo bantu mushobora kubabuza mwibajije gusa ngo abantu ngo baje kuzimu. Umukuru w'inama nshingamateka, tukagira inama nshingamateka iyobowe n'umuntu agenda muri public akavuga ngo abantu ngo badandaze amasashe ngo babafashe bazobagaburira amasashe, abizi neza yuko itegeko ry'umutegetsi mu Burundi ijambo ryiwe rishobora kuva mw'itegeko. Tugaca tugira umukuru w'igihugu agenda imbere y'abacamanza ariko arakoresha inama abacamanza akababwira ati jewe ko mwase gutunganiriza abantu, nzogenda afukama imbere yanyu ndire ngira muzogira ikigongwe, abarundi mubacire imanza neza. Kandi uwo itegeko rihari rimwita Commanda Supreme, nta wundi muntu amurengeye mu gihugu cose, niwe le supreme ategeka ikintu cose kiri mu gihugu. Mugaga agaca avuga ngo nzogenda ndire. Dufise igihugu no munsi umukuru w'igihugu avuga ngo jewe ngo barandiye igiturire c'imiliyoni, harya yavuze miliyoni 4, umukuru w'igihugu bakamurya igiturire, kandi uwo muntu yamuriye igiturire tugaheruka bivuze ntagaruka avuga ati heraba wa muntu yandiye igiturire n'uyu. Dufise umukuru w'igihugu ahaguruka mu bantu akavuga ngo umukuru w'igihugu atanga igiturire donc. Yes, atanga igiturire kandi n'uwo yagihaye akamushinga ntamwerekane. Tukagira umukuru w'igihugu uno munsi ashobora kugenda imbere y'abantu akavuga ati ngo mwirirwa muriba, ngo mwirirwa murakora nabi muzi ngo je nzobakora. Ati wapi, sinzobakora, tuzoguma aha, tuzogwanira aha tu. Nukuvuga ngo arabizi ko abo bari kumwe bariko barakora nabi, ariko ntashobora kubakora kubera ko avuga yuko izo nguvu ntazafise. None wewe uri umunyagihugu usanzwe, urumva witeze kurenganywa muri ico gihugu ukarenganurwa? Tuvugisha ukuri, jewe hari igihe niyumvira ubwonko bw'abantu nkavuga none nk'umuntu uvuye mu gihugu kirimwo amategeko, ubona neza ingene gitunganijwe, ugaca winjira mu gihugu, ivyo vyose si ibintu bivuga utabibona, ni ibintu bivugwa kandi bikavugwa muri public, atari urusaku, atari ibintu abantu bongorerana mu matwi, ari ibintu bivugirwa on public. Ugaca ushorera umutwe ngo uratashe witeze yuko ni utaza kurenganya. Mugende kuri aeroport y'i Bujumbura, umuntu kiviza arakubwira ati zana amafaranga kugira ngo urengane. Muraza abajene kuri aeroport y'i Bujumbura bashobora kumutevya
babona indege isigaje igihe ngo igende bakamwankira kwinjira kugira ngo gusa atange amafaranga kandi wase kuyatanga it's done indege iragusiga ivyo vyose bikaba kandi abantu barabizi dufise igihugu no musi kuronka passport hari amafaranga utegezwa gutanga atari amafaranga yo kugura niyo passport ivyo vyose abantu barabizi mugabo ugaca utaha ugaca ugenda ati jewe rero kubera ko ntavugira ku marezo sosiyo kubera ko ntagira commentaire kuri politique I will be fine I will be okay uriko arabikubwira ugaca uvuga ngo ngo bariya ngo urumva ngo reka baheruka mu Burundi kera ntavyo bazi ngo ukaronka abantu bari Burundi bamaze kuboregwa hariho kuboregwa n'ivyo umuntu arimwo hariho ubutindi bukwinjira umuntu arashobora kuvukira mu butindi akavukira mu kintu kibi kiri inyuma y'ibindi vyose ariko kubera ubwo butindi yakuriyemo akavukiramo ntiyigera abona ko ari mu butindi uno munsi majorite y'abarundi kurenganywa kurya ibiturire kugogwa baramaze kwakira ko ari bwo buzima bwabo ku buryo muri ko muraganira wumva ari ibintu biri normale kuri we muganda babwije ukuri uvuye mu kindi gihugu wamenyereye igihugu c'amategeko igihugu ibintu byose bigenda ku mategeko ukagerayo urarira uriyumvira ati iki ni gihugu canke ni mu muriro udahera rero je nukuri umuntu ata mu Burundi akagenda areza kumva hama akagira ingorane ndababara kubw'uwo muntu ariko umutima uragaruka nkavuga nti none kubera iki uku kuntu tuguma tubona turi muri ako gahwekereye nibyo bituma gutabagwa kw'abarundi kuguma kuba kure kuko abantu ntibaratahura le danger igihugu cacu no musi kirimo abantu ntibaratahura ingorane no musi Uburundi burimo Uburundi bufise abantu nama ndabivuga bari incapable yo gutwara igihugu gutwara igihugu si ugutwara umuryango wawe si ugutwara si iboti kuri kurajeha ni igihugu gikeneye abantu baba visionnaire baraba kure igihugu gikeneye abantu bakunda ico gihugu bwacu igihugu gikeneye abantu batahura yuko hari ahantu bicaye bariko bararabira mu ndorerwamwo kure cyane barabira abandi miliyoni 13 z'abarundi kuko ijambo rimwe ryonyene rya president no musi rashobora gutuma igice cy'abarundi swat gihona canke kigakira ijambo rimwe gusa president yavuze rero mu gihe uwo muntu ataramenya yuko ari ahantu yicaye ari ahantu imiliyoni n'imiliyoni z'abantu zikesha ubuzima bwazo kuko ndababwije ukuri tuvyanke canke tuvyemere president w'igihugu arashobora gufata destiny y'abantu akayonona murabe ijambo president Nkurunziza decision ya president Nkurunziza ya 2015 yo kwitoreza manda ya gatatu muce muraba uno munsi musubize amaso inyuma murabe abana b'abarundi bariko baravukira mu makambi y'impunzi za Mahama bariko baravukira za Nakivale za Kakuma abantu abo bana bariko baravukirayo ni destiny yabo ugira ngo bari destiny kuvukira muri ayo makambi oya bari destiny kuvukira mu Burundi nk'abarundi bari destiny kuba mu Burundi nk'abarundi ariko kubera juste decision y'umugabo umwe uno musi hari abantu bisanze barongowe mu Rwanda abandi bisanga barongowe n'Abaganda abandi bisanga barongowe n'Abatanzania juste kubera umugabo umwonyene yadesize kuvuga ngo mpisemwo kubriga 3e manda rero hari ahantu iriya position dufise abantu bariyo batazi position barimwo ikisobanuye ku gihugu n'ikisobanuye kuri kazoza k'igihugu mu gihe rero aho hantu abarundi badashaka kubiraba ngo bamurike y'amaso bavuge bati ifoko hari ahantu dushira y'umuntu nyamuntu afise ubumuntu ico ni cyambere afise n'ubwenge bwo kuraba kure akabona kure y'inyungu ziwe ubwiwe akabona yuko ahantu hari ariko ahantu ari ahantu hakomeye hariko haraberaho miliyoni 13 z'abarundi tuzokwama muri ibi bintu tuzokwama muri izi ngorane
kandi ikimbabaza abarundi benshi ntavyo babona perezida kwitoza ya perezida bakagenda perezida hariya hantu umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka hariya n'amaposite yategerezwa kujamo umuntu by'ukuri w'umuvizionere araba kure nayo ubundi bwo tuzokwama turiko turagira abantu bamwe bavukira mu mahanga abandi babaho ubuzima mubona bariko barabaho abapfa bagapfa abakira bagakira noneho ikibabaje abarundi bakagira ubukene ubutindi bukabinjira ku buryo bisigara umenga ni ibintu normale kuri bo uno musi mu Burundi kugigiturire ni ikintu gisanzwe kugitanga n'ibintu bisanzwe umuntu abona umenga nibwo buzima kubera iki twabitevyemo iyo utevye mu kintu kigera igihe kikaba habitude yawe rero ngarutse kuri iki kintu nukuri ndihanganishije umuryango w'abari abantu bafashwe kuko ntawe ubizi Imana niyo abafasha ubuzima bwabo ntibuzimanganirizwe ariko nukuri abarundi twige kuraba ibihe twige gutahura yuko turiko turatwarwa n'abantu bari incapable nukuri tureke no kuvuga ivy'ubwoko tureke no kuraba ibi bari incapable yo gutwara igihugu ivyo barabitweretse imyaka nukuri baye myinshi jewe nkuriya mupapa Geraze Ndabirabe nukuri ntababeshe umunsi wa mbere numva za speech ziwe ngo ndasubiramwo ariko arabwira abanyarwanda ngo agasoma ngo ndasubiramwo akongera agasubiramwo that's when I was like okay muzi n'amakuru harajwe kubera hariho umuntu atwara igihugu yumva umenga ariko aratwara umuryango wiwe yumva umenga kwa kundi mu rugo uko yifata niko ategerezwa kwifata no mu vy'igihugu kandi umuryango wawe n'umuryango w'abantu 10 n'umuryango w'abantu 15 ariko igihugu ni miliyoni 13 kandi zose decision za gufata biza kubagira ko impact decision president afata jendi muri Canada ziraza kongira ko impact decision president afata umuntu wese yitwa umurundi ahari hose uvyanko vyemera birakugira ko ingaruka mbi que ça soit direct ou indirect rero umurundi yarakwiye kumva yuko bino bintu ni wewe haguruka koresha ubwenge bw'iwawe haguruka icyo ushoboye cyose ubona gishoboka ureke kugendera muri ibi bintu birirwa barigisha by'amacakubiri ureke kugendera mu bintu by'amazuru bitagira umutwe n'amaguru raba kazoza k'igihugu kazoza kabawe basi hanyuma ufata igikwiye ufata ingingo no musi ikwiye nayo ubundi bwo tuzokwama turiko turarira tuzokwama agafuni gahamba kazokwama kariko karahamba bigenda uko imyaka n'imyaka abarundi twame turi abantu bari inyuma twama dusuzugurwa twama abantu bose batugaye bavuga ati none kiriya gihugu kirafise abajene kirafise abantu baciye ubwenge ariko twese duhagurukiye hamwe tukavuga tuti mu Barundi harimwo abagabo bashoboye harimo abashingantahe n'abapfasoni bashobora kuja imbere y'abandi bagafasha igihugu kigashikaho kigomba gushika murakoze yewe urakoze rwose ku mpanuro nyinshi mushikirije nibaza ko kibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona jewe cane naje nokongera ko ngira nti abantu nitureke kuba naïf twarinjiranywe no kubaho avec iyo condition tuyizi ko imeze uko hanyuma ibisigaye abantu turagenda tumenya ico gukora après nibaza ko sinoronka vyinshi nokongera ko kuri izo mpanuro zumvikana mushikirije hariho mugabo wakwishuye yitwa bari abagabo turabibuka ati umupfasoni wa Nkurunziza bari bazinanyemwo na Buyoya reka sinzi ko ngira ngo yarika arishura Honorable Wilson undi yavuze ndiko ahubwo Andris uyo nyene yavuze ngo hari ikintu avuze nashaka kugira icyo ndamubwira ko ngo igihugu cy'u Burundi bagiteyemo mugera amasezerano yarushishingiye aho Burundi butagomba gutwarwa n'umuvizionnaire ahubwo bugomba gutwarwa n'umuhutu
Arusha niyo yatanze amnesty ku bagenosideri. Ikintu nashaka kuvuga kuri ako kantu nukuri nta na vyinshi mpava ndamubwira. Que ça soit umuhutu, que ça soit umututsi, reka nkubwize ukuri, un visionnaire ntabwo kagira, nukuri. Umuvisionnaire w'ukuri ntabwo kagira. Mu bahutu harimwo abavisionnaire benshi bashoboye, kuko abahutu bose si bose bafise amaraso ku ntoki zabo. Abahutu bose si abagenosideri. Mu batutsi harimwo imbwa, harimwo imbundege, na Rwagasore yavuze ngo imihimbiri, abangushi, abasuma. Abo ugira yariko aravuga ubwoko bumwe, yariko aravuga mu Barundi. Rero uno musi turabona abatutsi ubu nka Mbayahaga, mumbabarire kuba nkoresheje mvuze uyo muntu, nka Mbayahaga muravye nk'amajambo yirwa aravuga, yitwa ngo ni un pasteur, umukozi w'Imana n'umuntu mu bisanzwe yinisa, agerageza guhuza, agerageza kwegeranya abantu bariko barasanzara. Ariko we imvugo ziwe urumva ko ari imvugo zitandukanye, malgré ko yoba ashigikiye ubutegetsi buhari uyu munsi, at least ari umukozi w'Imana yategezwa kwerekana yuko ata mugambwe ariko arashigikira. Ariko wumvirije, tureke n'ibiriya bintu biyo vyo gufata abanyamurenga akaja kuvuga histoire zabo zidashobotse n'ibiki n'ibiki. Ariko uyu kurumviriza abandi batari mu mugambwe uri ku butegetsi, ni imbwa, ni imihimbiri. Rero uriya none ugira ngo jewe umunzaniye ukambwira ngo ni umututsi, ubwo bututsi bwiwe bumaze iki? Bumara iki abandi batutsi canke bumara iki abarundi? Nothing. Umuvisionnaire si nta bwoko n'ukuri aba afise, kuko deja ufise vision yawe yategezwa kuba iriko iraraba igihugu uko kizoba kimeze mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 5 iri imbere, ko ari igihugu kizoba cubatse abantu bari kumwe bitwa, noneho akagozi kaduhuza twese n'utwitwa abarundi, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye gupfa no gukira. Harimwo aba opportuniste baca bakoresha ayo moko, baca bakoresha ivyo bintu vy'amoko kugira ngo babandanye badiviza abantu, babandanye batuma. Uno munsi reka ndababwiza ukuri, ndayishimiye ikarata yonyene afise niyo karata y'amoko, trust me, kuko adakoresheje ikarata y'amoko canke ikarata yo kwivictimiza akavuga ngo Uburundi buno munsi ntiburiko baratera imbere kubera u Rwanda, ivyo bintu atabivuze, abarundi bazomubaza ati none ko tubona dukenye, what's going on? Ko tubona ata gitoro kiri mu Burundi, what's going on? Bategezwa kuja kurondera ikintu baza kublaminga, abarundi baca baguma bahanze amaso, we vya bibazo yateje igihugu ntibasubira kubimubonamo. Niyavuga ati u Rwanda uno munsi rugomba kudutera, u Rwanda ruratugeramiye, nico gituma urumva ntituronka umwanya wo gutera imbere, kubera ko tuguma twiteze tumeze magabo ko u Rwanda ruza kudutera. Abarundi bose amaso yabo baza kuyahindukiza baraba u Rwanda, ubwa butegetsi buhari ntibusubira gutekinga accountabilities y'ibi byose biriko biraba mu gihugu, y'ingorane ziko ziraba mu gihugu badashobora kujera. Canke ico kintu c'amoko arababwira ati, mwarumvise umupfasoni mu Bwongereza yavuze ngo uno munsi amadovize mu Burundi abuze kubera ngo diaspora y'abatutsi. Ivyo bintu nibabizana bakabishira mu bantu, n'abantu murabizi, n'abantu hano ku ma social media bamaze imisi bavuga ikibazo c'abatutsi, ko abatutsi bafata igihugu abahutu bagasohoka. Ivyo bintu nibabishira mu bantu, abantu baza kuguma baharira kuri ivyo gusa, hanyuma babandi bariko baronona igihugu, babandi batariko baragira ico bamariye igihugu, amaso aca bavako. Nta muntu aza kubabaza ivyo bariko baradabadanga bariko baronona. Rero iyo karata yo gucanishamo, ikarata y'amoko, ikarata yo kwivictimiza, ni ikarata abategetsi benshi bakoresha. Ni murano muri Kongo, none Tshisekedi uno munsi ntabwira abakongomani yuko Kongo vyase kwitera imbere kubera u Rwanda. Ati urabona ko yakuntu u Rwanda rwubatse, biriya byose biri mu Rwanda ni ubutunzi bwa Kongo. Niyabivuga uko, wa mukongoma umunyagihugu wo hasi we ntavyamenya, araza yo uzi ko ari ivyo direct, we amaso yakura kuri Tshisekedi aja kuyarabisha mu Rwanda. Ariko uciye umubaza, parti uno munsi ya Kongo ibuzemo umutekano, yitwa kwibuzemo umutekano, ingana gute? Izindi parti none ziko ziratera imbere, ziko zirabadevelope wapi? None nimba umuntu wewe ufise 1000, umuntu akaza akakwibijana, dufate ku Rwanda rwiba muri Kongo, tuvyemere uko abivuze, munyumve neza, tuvyemere uko abivuze, ufise 1000 umuntu araja kwivyijana,
usigaranye usigaranye amajana 9 na mirongo amajana 9 muri ayo majana 9 ntushobore kwiteza imbere wa undi yakwivye ijana agaca atera imbere gusumbya wewe. Does it make sense? Ivyo bintu n'abantu babikoresha kugira ngo bashobore juste gufata abanyagihugu bakabagira nyene ni nko kubarabisha amaso yayo kuyatumbereza iyo bashaka ko araba, hanyuma bababuze batuma abantu bahuma badatahura ko abo nyene bariko barababwira ivyo aribo bariko baronona igihugu. Rero umuvisionnaire ngarutse ntagira ubwoko, umuvisionnaire ni umuntu we araba inyungu z'igihugu akaraba kure heza h'igihugu, kandi ivyo navyo sinibaza ko biraba ubwoko. Hama ivyarusha navyo, ivyarusha no kuri je sinigera nifuza kubigarukako, n'abantu kuriya Afrika bayigabura bagiye bagafata i Berlin bagiye bagafata Afrika bakayifata nk'akagato umwe wese bakavuga ati we fataha fataha fataha, n'iyarusha nivyo bagiye gukora. Kuyo batagenda gukora ivyo twari kubona iyarusha bavuye bakavuga bati aba bantu bagirizwa ihonyabwoko, tukabona abantu bishe abanyeshuri bibuta, abanyeshuri bo mu Kibimba, kuko nuno musi sindiyumvisha ingene umuntu ashobora gufata umunyeshuri akamusanga kw'ishuri yambaye uniforme akamwica, akamuturira, atabatutsi ije ukwanya abahutu uje ukwanya, akabaturira bakaja iyarusha. Muri abo bagiye iyarusha harimwo ababikoze, bagaca baronka ayo amnesty bakabababariranira. Ni nkuko bagiye kuvuga ati okay wenda kubabarira ibi nanje mbabarira ibi, hama done. Ikibabaje nuko nivyo bagiye kwemezanya iyarusha batigeze banabikurikiza. Murakoze. Bwana murakoze rwose mushikirije ibintu bikomeye. Nibaza ko ewe jewe ibi bintu vy'amoko kenshi vraiment nuko nyene turi mu gihugu udashobora kuvyirengagiza, mugabo kenshi vraiment nama ngerageza ndabifata nk'ibintu biri bullshit, ibintu bitagira akamaro, ibintu kuko mpora nibaza, urumva n'ivyo vy'iyarusha washaka umuntu agarutseko gato, ntuzenya bamvuga inyumvire avuye iyarusha kubera ko yaserukiye abahutu akavayo yubaka inzu, canke Andris akavayo yubaka inzu, bifasha iki umuhutu wo mu Bukeye, bifasha iki umututsi w'Ingozi, yewe ni ibintu bigoye. Muri commentaire hariho umuntu yitwa Ngaruko yadushiriyeko ifoto y'umuntu yitwa Alexis, umwe twavuga yatanga Rabin, sinzi ko ari we mugabo ubwo nibaza ko abifitiye ivyemeza. Nta yindi commentaire mbona mushasha, vuga ngo gusa uyu agira ati bari abagabo yaradushiriyemo oya, ahubwo hari umuntu yitwa Nkuba Strika ubu nyene ashizemo commentaire igira ati Wilson birumvikana ko adashaka ko umututsi atwara igihugu. Sinzi ko arico bavumwishura mugabo naho yobishaka hari uwacu ashiraho. Yewe reka rero ndabakengurukire rwose cane, mwebwe mwasacrifiye umunsi w'ibikorwa burya ubugoye Andris, uyu muntu umuntu avuze ngo sishaka ko hatwara umututsi, n'ukuri sishaka ko hatwara umututsi canke umuhutu, je nifuza ko hatwara umurundi, peu importe ubwoko bwiwe ico yiyita, as long as ari umuntu aje gufasha abarundi, aje gutuma ubutungane bugaruka, aje gutuma igihugu gisubira kwitwa igihugu, nubwo azoza ari umutwa, nubwo azoza ari umunyamahanga yavukiye mu Burundi afise ubwo bwenegihugu bw'Uburundi, nukuri jewe ndi posa. Nayo niba wowe wifuza umututsi aho none haje umututsi nka Mbayahaga, uzoca ushima ngo nuko ari umututsi uti nta kibazo natware? Nihaza umututsi nka wa undi Martin, harya ni wa undi yatwara ministre de l'intérieur mwe yasambagura imigambwe yitwa gute, yitwa Edouard Nduwimana, bariya nibo batutsi wifuza? Jewe nabivuze nta bwoko, jewe ubwoko sibwo shira imbere, ico shira imbere ni mérite.
meritocracy, umuntu akagenda agatwara igihugu agashingwa amabanga kubera ko abishoboye bataravye ubwoko bwiwe, kuko ubwoko niba ubwoko ariyo karata yo kugira ngo umuntu ashike mu mwanya kanaka. Mu bwoko bwose harimwo ibigugu, harimwo abicanyi, harimwo abasuma, harimwo abantu batagira umutima wo gukunda abandi. None utomboye nabi uwo muntu akaba yifitiye ubwo bwoko hama ugaca umushira muri uwo mwanya kubera ko afise ubwo bwoko, ikintu ciza uzoba umwitezeko n'icahe? Ahubwo jewe navuga ngo umuntu agende ku butegetsi kubera ko hari ico ashoboye gukorera abarundi, kandi ivyo navyo kubiraba biroroshe. Icambere ntabanduka nuko ari umuntu atagira amaraso ku ntoki ziwe, kuko mu Burundi dufise abantu benshi bafise amaraso ku ntoki zabo. Abo rero nibabanze bave mu nzira, hanyuma tuzosigara turondera ayandi makarite mu muntu, ariko tuzi ngo nta maraso ari ku ntoki ziwe, nta maraso yakuze mu gihugu, nta esprit génocidaire iri mu bwonko bwiwe. Ibindi bisigaye umugani wa mupfasoni ati c'est un problème gérable, ibindi tuzobigera, kuko umwicanyi yavuyeho tuzosigara tudiringa n'ibindi. Naho ivyo vyo kuvuga ngo ubwoko ngo nta mututsi nkeneye ko atwara, uwuzoza agatwara wese ico arico sico ndaba. Wewe niba umutegetsi wa mbere, ikintu ca mbere ico wiruka kuraba ari izuru, je si uko. Ico ndaba nuko ari umuntu ashoboye, nuko ari umuntu akunda abarundi, nuko ari umuntu afise ineza ku barundi, nuko ari umuntu yifuza guteza imbere Uburundi, nuko ari umuntu yifuza gutuma Uburundi butabandanya busuzugurwa. Ivyo bintu abikwije, ubwoko bwiwe ntaco bumbwiye, azoshaka aze ari umutwa, ari umuganwa, ari umututsi, ari umuhutu, ari n'umudimudimu, ari n'umuhindi yavukiye mu Burundi akaronka ubwenegihugu bw'Uburundi, je ivyo ntaco bintwaye. Murakoze. Yewe urakoze rwose. Hari umuntu nabonye yagumye asaba kuduga, jewe request ndayibona mugabo ndamubona uwo ari we, rero arantunga. Reka rero ndabakengurukire mube twateramanye, reka tuzosubire kubonana ku munsi wa kane 1:15 tuba dufise natwe turagushimye. ego murakoze, tuba dufise tumanyaje twumviriza hama tugira ico tuyivuzeko. Murakoze, mugire ijoro ryiza canke umugoroba mwiza umwe wese aherereye, nimugire amahoro no mu banyu.